hari abantu babiri canke batatu bamaze kumubesha kari umugwiza tunga bamaze kumubesha yuko ari umunyamafaranga orke DJ Pole siwe mugwiza tunga wa mbere ari ngaha mu Burundi ariko numwe mu bantu batumye bariko baratuma umuziki ndundi ushobora gutera iyindi ntambwe komsa acha azana nka Brice Melody akaza guperforming ino azanye muri kanaka ugacumenga rero agaragaje bwa bugwiza tunga ariko si umugwiza tunga rero uyu ikintu kiriko kiragaragaza yuko ari umuntu mwiza ko ari umuchef de programme kari iki ni kubera n'amatara atariha no kuri toilette anyakubuntu agasoba kubuntu akaji ibyo anko yiwe yitumye uyu nta masharge afite nico gituma bro nico gituma yumva ko ivyo bintu byo kureka amezi 3 tudahembwa ari ibintu bisanzwe kure umve ngo yizi eka nabwire ego je navuze isi ko yakoje none umunsi atera amagara y'ejo umunsi asamagwiwe mugabo kanuvuze ngo ngivyo anko yitumye sabdi byatwaye muri twate ndio njyajewe oya mbwa ego ntacyo turi imbere ya kamera mani mbwa ifu kuraba amajambo uvuga imbere ya kamera ivyo kwituma ikintu ni kugira ubuhate bwo kurondera ikintu amafu rero none toka guys ariko akabwire Iva numujama kandi yaje muri WAKA namutse arabagenzi bose kwa ko je ni ntanga noti tuzoshwana ndugo yangu none gitumuza ngo kuba tutarahemwa ngo easy ngo je ngo bro turi hari abandi ndugo yangu je ndaronka amafaranga nawe utayaronse none je ndiko ndaba yamaze kuvuga ngo easy muri staff yarigizwe n'abantu indwi musikiye muri abantu babiri kandi kuva aho staff yindukiriye ni abakozi baciye batangura kuva muri Bertrari Swata Buyerari Sauda gwa ingwari dakira nubu ntarakira gira vyare tazala kuzurugo yangu ni agomba vyare muguwa muri kuri cisha make nanje yarampa agutera inguvu zo gukora muri vide ariko kubwa majambo yiwe akwizeza yuko ejo uzokubaka itaje 10 no kukwedu tari kurinjiza desamire bro akesi no umuntu wa mbere akesi aragupangira ahubwo ati bro akatershaje imodoka ati bro ani imodoka nzoba ndiko nagenderamwe nyuma y'amezi 3 timuta ndiko ndayibona kwe cyambwiye ko imodoka iri mu bubirigi iri kirazi ngwa no mu minsi heze yarafise profile we yari imodoka rabi yo modoka re mu gihugu cyo na Pole nta yafise kandi ari umudimu kimwe AKES DON bamenye ikintu kimwe AKES DON umuntu wa mbere mwiza ariko kandi ni umuntu wa mbere mubi n'umuntu wa mbere n'umuntu wa mbere mubi umvise katutse yanko ibintu ntibibaho JESSY kandi uwo ni manager wiwe kandi ni na chef de programme wiwe bakunzi bakoresha umwana media bakunzi bakoresha time inyuma yo gufungura umuceri intore irengarenga n'uduharage akiwacu originalite yiwacu turahaze ubu turicaye rero turi kumwe na JESSY Alex nkuko mwabibonye ndetse n'umutima w'u Burundi ari we MC Ivan reka manze ndabaramutsa babanegeri salama beswangu Ivan koresha itabi koresha Ivan gisa n'umwavu kabisa aho rero twari dukumburanye igihe kirekire cyane niyo mpamvu abari nyene tuba turyohewe nyene tuba turyohewe niyo mpamvu na Iva yanatuzimanye yanatugure n'ibinyobwa guys no kuri ko Imana Iva ubuzima ni bwiza bimeze neza cyane Iva reka kuneza abantu Iva watuzimanye gusa kubadimana ni kimwe ariko hari ukuntu nyene Imana igifasha abamarayika bagifasha imiyaga nyene ndabadimana madameza 3 nahembwa papa nanje ndi kumwe n'uguhemba nyene JESSY what's good man meze neza amezi 3 problem ahubwo bayeho gute muta bayeho gute ahubwo nanje ndakubaza we hubayeho gute kumenga tumenagurikiye hamwe je ndi mu DJ man ndi mu DJ urumva nukuji mwindi ziritse urumva umuntu oya ufise amaboko abiri n'umutwe n'amaguru ni gute ukora ikintu kimwe n'ubwenge ntavyumve abizi na AKES mimi DJ JESSY umeze neza ariko ngana ipe jemeze neza na umeze neza ariko jemeze fresh gute nawe ramutse abakunzi bakore siku mingi kore umeze neza JESSY Alex j'espère que vous allez très bien JESSY Alex le micro j'espère que vous allez très bien à Merihos
Wakaga nkure ku gifaransa bo imisi yose nakoze muri WAKA TV narakamewe n'abantu batari bake ariko Silva cyane niwe twatanguranye twarakoranye igihe kirekire ariko na JESSY yarankameye cyane amasurago twaciyemwo menshi yarayahonjeje ndetse na umwe bagira impumyi ninde Sami nawe ne yarankameye igihe umwe bagira impumyi si bari mu yibaza ngo ni black habaye bisoko twakiye mu mwarimo izo sirago jezo nkeneye ko hari amasoko menshi twaciyemwo urabona JESSY mu bisanzwe iyo uri mu kintu kandi umuntu atari karageragezwa ntabona neza yuko nyine icakwiye gukora JESSY yarambwira ati mama yangu ahantu tugiye kuvumbura uribuka bacaba maringene bahaswe kutuca intoki n'intuze no baragukubize niyo reka tuyage rero guys reka tuyage Ivan yo jewe ugivyanzanye n'urusaku akese nabambwiye ngo je ngo yumva ngo nkora urusaku ngo sinkora ngo umwuga nanye mvuga ati uru rusaku nyene nigo runtunze ariko ibintu ari kanone bikuye umugabo nombazi nibiyayura ego Ivan yo amakuru misire swaga abakunzi bakushoma media bari bagukumbuye hari n'amakomantere nabonye ngo Ivan ngo ugenda ukore kwakoresha umwanya uno munsi wo bishura gute nk'iyo komantere uyibutse bon ikiru chambe nagoma ngire just kubaramutsa no gutera intege ikinyamakuru ukoresha umwanya media nivyo ndi bavuze ngo agashitsi gateretswe n'Imana nigahanye no gwana n'umuyaga ya hari abantu benshi bavuga ivyo bishakiye koresha itabi igisa n'umwavu ibiki n'ibiki ariko uyu munsi koresha umwanya media iri kiharugwa mu TV ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ariko araja on trend like ariko arakora cyane sasa rero ndagukeze cyane nongere nkeze na team koresha umwanya media ko biri kose muri kukivia abakunzi bakoresha umwanya media abakunzi ba WAKA TV baravuze ati Ivan va hiyo uje gukorana koresha umwanya babivuze peut-être bisunze yuko babonye koresha umwanya ari umukozi babona na Ivan umukozi bace babona izo mpano zibiri zihuye hari byinshi boja guhindura bigatima abadimudimu bagabanya amajambo kabisa kuijo kintu yiva nkishwereka Iva ubona mwo ko anakoresha umwanya ukorana nye no isumuntu sikinyamakuru kandi nakubwiye nanje ko ndabibona rero koresha umwanya na Iva ntibikunda ko basha gukora why reka ndayibabwira igituma koresha umwanya kode arayizi ni kuvuga koresha umwanya kode yiwe ni utravaya Iva kwera ni umukozi mugabo sinzi hakuno mutohuza man mwebwe uvugiye mu Kirundi ubu turi imbere ya kamera mu Kirundi kode arayizi na urayizi kode ntimwoshorana rero kudashoborana gute mu nzira za gute nigereye kubwiye sasa mu nzira za gute ushaka dombaze inbox urabona akoresha umwanya hari abantu gusa usanga muri bo bajeje gucana intege kindazi yuko abana bamo batoshoborana nakoresha umwanya kiva muri WAKA TV mwavuga yuko ivyiwe bitazorama bitazogira gute ariko ubu koresha umwanya media iri kusumbya izina WAKA TV kuri no mwanya tuvugana nivyo sivyo bien sûr man WAKA asa tekana rero dukora ikigani nenda kubesha nkuko bisanzwe guys turi kumwe na chef de programme kibazo kingaha ingene abakozi ba WAKA TV bakoze ikiganiro bacafuza ikinyamakuru abituka kija ku kinyamakuru n'izina je ngakoresha umwanya arumvira ati ikintu ni content acafuze nituhembwa fatwa nabi bayo nabi ndabihevye toka uko batajijua mamishenzi reka nakubwira Silva yaravuye muri WAKA agiye hehe muri nyishu media sivyo hajya umuntu afise access yo gupostinga ikiganiro ni jewe nyene nawe wanakoze navao je nashize muri ryajwi mumvise izi gituma nagize kujya ivyo bijya byabaye atari hondi ariko ndaronka ubutumwa bwa famba buvuga buti famba yanyandikiye ndakubaha ariko ikiganiro nakoze video ndakoze ntayibonyeko ntayibonyeko si kuvuga ngo nakore kubwoba no ni burenganzira bwiwe maze kura bigano ive yakoze mbona nico famba yakoze Afredire bavuze ukuri sivyo abakozi bavuze ukuri mwacha bwa nti rero ko ajewe bijya byabaye kwa bijya byabaye atari hondi navuze ati reka ntaco kwa bashatse ko bijya kunuze yanjye nagipostinze ikiganiro meme na AKES ubwiwe yarambajije ati kiganiro nagishizeko ntabwo atego nje nagishizeko kubera ko babisabye AKES
ega wamfete jewe hajya anye nobwo yuko ni sinke no gisigura ico ndi muri WAKA TV sinokubwiye ngene kimeze mugabo ubutumwa ryashikanye ubutumwa uravyumva hajya je nakoze ikintu ko babisabye Ivan washaka kwica kuri kamera none ega umuntu akoze video bashaka yuko iba public kandi nibaza yuko ikimanze nawe kiraguhanda utagiye kwigirisha uranyuma uretse gusa yuko we wari yanko wawe usanga mufite utuntu tutwinginanyina muzinaniyemwo byo Jessy koresha wanyara ukunda kuvyivuga je nabasanga inbox akamba ati Jessy na AKES basangiye iki ni yanko nkuko abivuga niba musangiye utunyinanyina je natwo tunyinanyina nduki Ivan je ndashaka kumenya impamvu iva yagaragaza agashavu mukora ikiganiro kandi aravuga ati ibi bintu ndazi ko muzobikata nimwabikata tuzohuza ibintu ushaka neza yuko abakurikirana babibona cyavuye kuki koresha umanya turabakoze twese turakora ariko bro ugeze kuri etape yo gukora amezi 3 amezi 4 we bagume bakubona mu ibarabara gusa ngo Ivan numustale Ivan umenyesha makuru Ivan niki ariko bro utariko uraronka ico bitwa akanoti agahembo hagaca haza ayandi majambo yiterabwoba inyandiko z'uburofa hakaza ubujambo bw'uburofa ngo gufyondana nk'ibihere bro WAKA TV si juru tuba turiko turayiganirwa kandi bazi yuko n'abakozi ba WAKA TV abajournaliste bakora ntabwo ari amayero bahembwa sa amadolari bahembwa amarundi bro urumva rero d'après y'amasouffrance usanga abantu baba bariko baracamo vyabaye ngombwa yuko ngaragaza agashavu kandi kuko aba bantu bigira ngo n'ababoss b'ama TV sinzi ko bajya nabi sinzi amafaranga iyo bayajana uheruka abakozi binjiza amafaranga ukarindira yuko we baguhemba umusaruro ushika ku bakozi ukananirana rero mu yandi majambo rero bivuze ko bitwara nabi rero initire uguma twerekana yuko ari abantu beza kandi atari beza guys microphone ya mbere yazimye ya kabiri katukoresha ko peut-être amapire nitwashaje umuyaga nkuba ni hatari unkuna nkicara hagati ego mwumvise neza Ivan arakubwira neza ataba abakozi bacu amahera sinzi yo bayashira sinzi ngene bigenda ndi mu bakoze mu kinyamakuru WAKA TV ndetse ndakora birashimwa ndetse na Ivan yarahakoze birashimwa kuko abamuzi bari bamuzi nibikorwa byinshi byaragaragara ko harageze aho igihe tutabona ibikorwa biriko birajako habura iki kugira ibikorwa ntibije ku rubuga abagudukurikirana arabibona so nkuko nari nabivuze WAKA TV ni TV iri brand like ni TV yagutse cyane ariko WAKA TV iriko yicwa n'abayobozi bayo bro haragira ko inde harimo anko wawe kandi na anko wawagiyemo nawe abayobozi bro none nka wewe nko kubaza nka wewe muri WAKA TV ufise post yahe uri kukora iki kugira ngo ikinyamakuru kigume gihagaze wowe uri kukora iki Briere ari he Saudari Bertrari basi buri muntu wese afise private life ubuzima ngo kuri kamera butandukanye n'ubuzima busanzwe nimba rero Briere hari ukungene bavuga ngo afise inda ngo yiwanje ngo nigera muteye inda bavuga canke niko vyari biri inde jewe ukoresha ubona igiwa we uranzi oya jera ntonye no kudura gasindiraga urumva hama cyaza ntuze rero nani Beritra yafashe indi nzira agenda gukora ivyo wiwe sivyo Sauda aragwaye kandi agwaye mani mwe hari gihe mwibaza yuko bano ngoya hari gihe mwibaza yuko abafana badukurikirana ibihugu byose bo barimo yuko ari abantu bibijuju bro ubwo bwingo ufise nibwo nawe n'abafana bafise none uwo agwaye ingwari dakira oya Sauda wari mugaruka mu kazi vuba mubona mu kazi azogaruka mu kazi jewe ikanabwire gore ikanakubwire imba kavuga ubwo burongozi jewe ho nyene nezekita byinshi byo nkora bandabikuye hejuru jewe ndihagiye anyi nk'umuntu ashikana ubutumwa mu bakozi no muri groupe y'akazi ubutumwa kenshi ngenda bwandika wewe urabizi iyo mpanshatse gupanga programme y'akazi ndayipanga bwa ntezo ko genda kujya anye simanga programme yo guhemba kuko jewe sintwa nta konta twasinyane n'aba bantu eske wewe ho muri aya mezi angaye na atatu wewe warahembwe nawe nturahembwe sinahembwe ari urihoreye n'amahoro menshi izi none gashaho ndakubaze nubwo hari umwaka ega uyavuga ngo izi ntanza panze nta muryango afise muntu ajya kwa anko wiwe
uranya aba kwa anko wiwe ari wa AKES DON. None yadureka kuvuga ngo yizi gute bro, twebwe dupanza amazu y'abana amaze kuburengana. Wico tuvuga Ivan no umujournaliste, nivyo ndi umujournaliste ariko mfise iki ndiko ngenda gute tuzakumwe ndi umujournaliste imisi yose apa nakure ni imoto ni iki none bro, imoto imvura inyagiyo ntinyagiye. Iva ikana kubwire chef de programme uyu mujama ico novuga ambabarira ariko je ndakunda kuvuga uko numva ibintu. Urazi impamvu DJ Pole ariko arifatira Big Fizo cyangwa ariko arifatira abaririmbyi b'abarundi ni kubera ko DJ Pole hari abantu babiri cyangwa batatu bamaze kumubesha karo mugwiza tunga, bamaze kumubesha yuko ari umunyamafaranga. Orke DJ Pole siwe mugwiza tunga wa mbere ari ngaha mu Burundi, ariko numwe mu bantu batumye bariko baratuma umuziki ndundi ushobora gutera iyindi ntambwe. Komsa acha azana nka Brice Melody akaza guperforming ino azanye muri kanaka ugacumenga rero agaragaje bwa bugwiza tunga ariko si umugwiza tunga. Rero uyu ikintu kiriko kiragaragaza yuko ari umuntu mwiza, ko ari umuchef de programme kari iki ni kubera n'amatara atariha no kuri toilette anyakubuntu agasoba kubuntu akaji ibyo anko yiwe yitumye uyu nta masharge afite. Nico gituma bro, nico gituma yumva ko ivyo bintu byo kureka amezi 3 tudahembwa ari ibintu bisanzwe kuri umve ngo yizi. Eka nabwire ego je navuze izi ko yakoje none ego umunsi atera magara y'ejo umunsi asamaguye mugabo kanuvuze ngo ngivyo anko yitumye savye byatwaye muri twate ibyo njyajewe oya mbwa ego ntacyo turi imbere ya kamera mani mbwa ifu kuraba amajambo uvuga imbere ya kamera. Ivyo kwituma ikintu ni kugira ubuhate bwo kurondera ikintu amafu rero none toka guys ariko akabwire Iva numujama kandi yaje muri WAKA namutse arabagenzi bose kwa ko je ni ntanga noti tuzoshwana ndugo yangu. None je ubu kubuzima bwahagaze n'ama convocation mwayatabuje, none ko atabuye convocation wewe wakoze iki nka chef de programme? Convocation yawe yari yanditse ko ari ndayigutaburi ni AKES nyene ubuyobozi bwa WAKA Live wasanje je na Iva ntidufite ni programme ntusanze ko wayiva ni kwa ko je none ega kukazi ibyo kukazi n'ibyo kukazi dushitse nga ndi JESSY Alex tikumwe na Iva nico gina ubwira ati si AKES ni munafiki abakozi biyo ni banafiki unasikia. None wewe nimba bona buriza convocation ukaza kunda butaje kunda bakugira ngo umbwire uburyo nshobora kwitwara mu kibazo mafisi ko bugenzi wabo uhagaze. Ivan jewe twamanye na famba twamanye sisigura yuko mwebwe abantu mwese muko macha muri bisanga sije ndiko nagereza gukalma ndagusubiremo koresha umanye igihe we kanyanyaye ikintu ca mbere wokora kugira ngo ukalme situation dufise uranyumva bro. Jewe sicyo kumva mera niwe hafi 700,000 arenga ariko no mushaje convocation kubera 1,500,000 ya kontra n'umufana nkurikirana gusa kundi bikorwa by'iwanje ashobora gutanga mimi na 5 million. Yavuze muri video yavuze ati ntushobora gufatwa nabi ngo hejuru ngo ya 200,000 300,000 kati okay muri WAKA kore uko hanze hari umuntu ahembwa 700,000 nta numwe uhembwa reka ndakubwira none wowe urazi contrat yiwanje ariko attention urazi contrat yiwanje wowe ayo mafaranga mvuze ashika dashika wowe buzi uburyo yoba yarashitse. Nta kamera nagurishije muri WAKA, nta spotlight nagurishije muri WAKA, nta vyuma mwanguriye mwarampaye amahera yavyo atwaburofa je ndanga umuntu yigira umunafiki ima apana ngo wabigize nanje ntavyo waruzi wewe wabonye ubunafiki bw'abantu aho bo sivyo ivyo onye ko je nabise pembeni kuko aho bavugana ibintu byo kugura kamera je navyo narinze yaraje kamera ngaho onye yaje ngaho ende nigira kuzanya amafaranga amahera ya kamera mwarayamaye amwavuga none narindi spotlight ko nayigabiye ku buntu ayandi ya kamera marayama ko waje gufasha none wowe waje gukuronda amafaranga hanu usumbye amafaranga umva aje konde abantu ku amafaranga ku bantu abasumbye amafaranga umvise nicyo cyatumye adahembwa rero. Guys twibukanye ko Iva yigeze kugura ikinyamakuru ashiramo n'abakozi bare abakozi bangahe 5 bro abakozi 5 impanuka ikinyamakuru cyahuye naco ntitugiye kubisubiramwo ariko ukufata umwanzuro kuja muri WAKA Live TV Iva vyavuye kuki vyahereye he? Boy cyambere na mbere iyo umuntu ariko arelabora projet hari ukuntu projet ishobora guhomba peut-être bivanye n'ukuntu ashigikiwe n'abana bafise. Jewe rero wekoresha umwanya wararonse barandiri promoter baragushigikira uraronka abajama benshi sana bagushigikira uraronka aba fan base yawe iragushigikira
ariko jewe yiva kugira ngo ngure na kamera ngure ibikoresho by'iwanje kugira ngo ntanguze ikinyamakuru cy'iwanje nakayashu kiwanje zani nguvu ziwanje ariko ndanabishira no ngaho ndaha nakazi ugwaruka abajene batanu ariko birangora ata support ndose birangira nibwe nyuma yo kwibwa nta wanyitaye ikinyamakuru kirahomba ivacaja muri WAKA TV nk'umusubirizi wakoresha umwanya uko urayibona arondewe bien sûr ko sinijanye kaje je sinagiye kudepoza ngo ngiye gusaba akazi yarandonde yarambya bro woshobora kuza tukavugana ugakora muri WAKA TV WAKA TV n'amateka meza mwigeze mugiye nabanje kwanka ariko mu nyuma kubwa kanoti je nkurikirana harakanoti nubwo mbwira muri Force Boutique hajya hari umwanda ari inoti nokorokayo nkazitora hama nkaca nja muri douche no muri sona ibintu bikamva ko yani ko nagiye muri WAKA TV Dramvo TV gatoyi Dramvo TV ni TV wigeze no kunkoresha ikiganiro ndakubaza ati urabivangatiranya na WAKA TV bigakunda ngwego cyane n'amahoro menshi Dramvo TV yo bimeze gute Dramvo TV ni kinyamakuru nizewe n'umuntu ari muri Suisse arambwira ati mbonye uburyo ukora umva ndakwishimiye nshaka yuko umfashe nuguruza ikinyamakuru kandi ico kinyamakuru cyo gihagararira Dramvo TV narayihagarariye abayibonye barabibonye ariko biza kurangira nabo nyene bivanye n'ubuzima bumwe musanga abantu baba bariko kameme nka je ndarengeye guhembwa 100,000 kuko 100,000 ntinariha n'inzu jewe mbamo ni déplacement we ewe cyunza na contrat ya 150,000 ugacumbi cyangwa 200,000 ugacumbira ngo dolendi ya dimanche kuva saa moya gushika saa 10 murumva ko bidashoboka ariko Dramvo TV ngani kinyamakuru ciza cyane bayasonira comedy bariko barakora koma series meza cyane yo muboyi by supporting ni bya ariko gushika no mwanya Dramvo TV ntayo nkirimo kandi ni cyatumye ndayiheba harimo n'iterabwoba rya WAKA TV kubwa contrat y'abati ntushobora kumukorera ibinyamakuru bibiri ugikorana Dramvo TV hatangwe iva yatanguye gukorana nande ava yatanguye gukorana na WAKA TV ariko WAKA TV ni wabagishije inama ati burya jewe narabagishije inama byane nababwira ati AKES ni munafiki kandi AKES umuntu wo kumenyerana nawe nivyo AKES yishakiye afite umutima mwiza ariko atishakiye naho nibindi birefu unasikia AKES yarambye ati bro nta kuntu no gushiramo inguvu hama inguvu ndiko ndadugushiramo uco dijana ahandi hantu kubw'ivyo rero cagura amazi n'umuriro cancagura amazi kubera amazi ari yazimye ariko bigiye kurangira amazi ahindutse umuriro ni birefu ibyo avuze ko ntuze iva nivyo ibihe kwavuze yuko amaze gukora hano henshi kandi gukora hano henshi iva n'umugozi iva n'umuntu wakandi kabisa yitumye kinasha sikintu meme n'amafaranga yiwe yitumye kintu apana kwituma bya bintu ze ivye yavuze oya ndigombwa kwituma kugenda gukora ikintu agishatse aragikora namana ico kiboro mugomba kugisobanura neza kuko ico ashize gusobanura Ivan yavuze ati wo urya ivyo AKES yitumye kuko avuze ati yitumye kurya umuceri n'ivyo urya yitumye kurya ubugari n'ivyo urya nivyo yavuze ntabwo ari kwituma just like wabisobanura urakoze Stone urumva Ivan ko yakora n'ivyiza kandi iki kintu cyo gusubira inyuma si kuvuga ngo ni nabakozi bose wewe nyine wabizi yuko jewe cyangwa tuyikumwe na siba cyangwa ndi jenyene urabizi ko turi capable gukora ikintu kandi kikagira kure urakizi ico kintu dushize inguvu hamwe urabizi ko jewe nimaze gufatanya nyuma ya kamera cyangwa mvuze mfate mintuze mikro tugakora ibiganiro byinshi byakunda sivyo rero twebwe dufite ishaka mugabo biko bipfira he nkuko yabivuze muri ntuze muri hejuru staff yakirakora kandi ikora bien kuko jewe nimba ububiko birahara gutya anye ndikundagereza koko umuti wibazo no kuyaga jewe n'ubune wasanze ntaguciriyemo nubwo ndabikoze je nkiri muri WAKA TV staff yaruko CEO AKES DON manager Silva JESSY chef de programme directeur technique Bertrand Sauda secrétaire jewe yari conseiller gushika kuri no saha staff ya WAKA TV imeze gute kuri no saha CEO ni AKES manager ni JESSY manager ni JESSY secrétaire ni chef de programme ni JESSY secrétaire ni JESSY secrétaire si JESSY kuko na secrétaire ahari kuko ega bro jewe nimba ni manager conseil ni twebwe turi hara twebwe hagati ya aragifasha ari babiri nico gituma uzama ngo kuba tutarahemwa ngo easy ngo je ngo bro
turi hari abandi ndugu yangu genda ronka amafaranga nawe utayaronse none je ndiko ndaba oya umaze kuvuga ngo yizi muri staff yarigizwe n'abantu indwi musikiye muri abantu babiri kandi kuva aho staff yindukiriye ni abakozi baciye batangura kuva muri Bertrari Swata Buyerari Sauda gwa ingwari dakira n'ubu ntarakira gira vyare tazala kuzi ndugu yangu agomba vyare muguwa muri kuri cisha make nanje yarampai nawe yaragwa so reka ndababwire rero koresha umwanya reka je ndababwire ikintu kimwe AKES DON ndamwanga kandi amukunda kandi ndamwuba mu bakozi ba mbere bamwuba JESSY sinuba tuvugisha ukuri mu meremiko aburindero jewe gusa urwego tugenda njikoya imbwi giwizi bro suko tugenda ndugu yangu ni kubera ko ugifise ubwenge bwo ku sawa kabisa urumva nako ndavuga ati rero umuntu nkuko iryo jambo ruvuza AKES yari kurivuga arivuga mugabo atera amagara hejuru umunsi asama gwiwe kandi nirindi akunda kuvuga ni ubuzima ni politiki ubuzima ni politiki rero kumva rero AKES avuga ati wewe akaragira nawe nyene ubuzima ukungena ngenda mubona nawe nyene suko bimuryoye kubona afise ideni ry'abakozi ntibimuryohera na gatoya none ibi byagi kwikamera burya anyi ntituma nta kintu ca grave yavuzemo no kwera ko atabubeshi burimo iyo babubeshi bamuzi ko aca sitokorokera kuri kamera kandi nta muntu amusumvye ururimi mugabo kwera ko avuga ati nawe nyene ubwiwe ahari bubusi ndamuzi AKES DON ndamuzi ahari nawe nyine hatekanye kubona afise amahera aheraniye amahera abakozi bangana kuraha ni benshi hari abiga amashure urumva hari benshi bari kwishuri hari benshi bafite amafamiye nka Famba wewe ni probleme Ivan ni probleme Sami ni probleme Izayi ni probleme ni benshi yagiye muri WAKA TV bagizene ariko abo bavuga ngo Abriera Bertrand undi yavuze ni Sauda wewe ni private life yiwe aragwaye Berita sukwera umushahara Berita yaronse deal urumva Briera yaronse deal sukwera umushahara urumva abo sukwera umushahara ntumve ngo fyoto ndabizi kabisa WAKA bakoresha umwanya media Ivan twebwe je nkiri muri WAKA TV ikintu catuma duteba guhembwa gato twarateba gato na twebwe yabari muri tournage za mpore za Dorimbogo za nde nande zaramutwara kwera uburyo tukihangana gato indirimbo shasha bayitwa gute woman dawe ni ntunze nkenye erega ntunze nkenye dawe niyo nyene vuba cyane agomba je muri tournage tutarahembwa ya amezi 3 cyo bibuza yuko muzohembwa aya sikura clip afise manager ntafise manager none X-ray si manager wiyo bahibya X-ray arasumbya amahera AKES ivyo ayo mazina mwiha ayo mazina nayahe X-ray arasumbya amahera AKES ni manager mu buryo bwa ni manager kubera afata ni kamera kamukamera muri tournage ni manager kubera amuha amahera ni manager gwe mu kirundi ngo ntawa nka konka nyina ngo rugo agwaye amahere sivyo uno munsi uko avuga ko acha Ivan ugiye managing AKES mani reka ndabwire AKES Margaret nakubwiye AKES hamwe n'umwana mwiza ahandi naho bwana bwiza bwaca buza gufutwa n'amaherera bariko n'imyidogo yabakoresha mani tugerageje kuraba AKES niho muririmbyi wa mbere nibyo atavugwa n'ibinyamakuru cyane nk'umuririmbyi ariko niho muririmbyi wa mbere yazamuye abaririmbyi benshi niho muririmbyi wa mbere yiyemera ku buryo ashobora gukoresha kwanza mu Burundi buzima niyo TV online ya mbere ashobora gukoresha abakozi 12 uranyumva AKES niwe muririmbyi wa mbere adashobora gukora audio idafise video yayo kandi ama video yugiye kuyaraba na ama video asaba umutaye muremure none X-ray ko tumuzi man tuze turareka kubesha abantu babafana afisa amahera yahe yoza kubera manager na urya ahubwo arinza mwita manager canke arinza mufa bro kana kubwira none ko Silva mwamwise manager tuvuge rero yuko Silva ariko ari wa managing television ya WAKA TV oya amaposte muri WAKA bro tuyihoze rekera izina ariko nimusubire kuvuga ivyo agomba aje gukora tournage kandi ni vyiza erega ntunze nkenye dawe kandi indirimbo nziza cyane abafana baze bayirabe ariko agomba aje kwikora tutarahemba
yego kuko muga pana kuvuga yuko kwibaza ngo amafaranga yawe ngo niyakoresha mu muziki hoya yakoze imiziki wo utaza muri WAKA peti yangu akesi ariko abakozi baraheze kore twasivye kangaye kore ukihaje twarasiba ukwezi ariko ni kwahera vraiment nimba twahembwa mare kante mare 20 me mare 28 Benda kubaza je ivyo impamvu ntashobora kubitahura mbega ry'ama video turiko turakora ja kuri WAKA Live TV ntiyinjiza amahera none ayo mahera yinjiza caja he nimba atari mu mahera Ivan wewe hari ibintu mpora numva mengo ni imyidogo ndavyita imyidogo uvuga yuko wasaba kujya gukora ikiganiro ukishurwa yuko atanasaba nubu bada chef de programme baheruka gutanga amahera ya déplacement yari y'umukozi aje gukora chef de programme anapanga programme ntatanga amahera ya déplacement atanga CEO yashikiriza nde chef de programme usaba déplacement si jewe uyu mushikote wese afise ushaka kuvugana na kesi kuko bose baravugana na kesi hano batavugana na kesi ndire nakubwira ati ariko arambwira ngo afise ngo X-ray ngo ni manager hari abantu bafise amazina gusa nk'uyu directement muca mumva kari izina afise kuko chef de programme uranyumva ni wa programa ibikogo abakozi bazakabwira chef de programme ati dufise ibikogo ibi nibi wewe agacashikira manager mu gihe hari ati manager abakozi abana bagumaje gukora hana bakeneye déplacement na friend mission manager rero kubera ko hariho uburyo bije y'ikinyamakuru baba bamushikirije yashikirijwe na CEO akaba ari wacaheza chef de programme agashikiriza abakozi ariko mvirizo yonyisha atanu nivyo nyine nakubwira ati X-ray ni manager ariko manager wo kwizina uko nta mafaranga asumbye AKES DON kore wewe wajenga kuyitorera urusaku sivyo ntumva no majambo y'umutipe n'umuntu wa mbere ari close na AKES antuze isamya nibaza yakivuze mu kiganiro niyo muntu ari close na AKES kandi rero jewe nibisaba ko ningene hari nigene mbona iva azana ikiganiro je ko je ndiyana ni ma content yinji cyo ko mugandi mugenzi yuko content zaje sinte kumenya byagenze iva n'umuntu atavuga ati genda keneye déplacement bana ni bayivugana isi yoje nkabona ibintu byakotswe problem ibiri he nkiri muri WAKA ari ikibazo AKES yabaza ati usavye déplacement mugiye gukorera hehe ko ari ahantu atadohereza déplacement ndabizi neza ari hafi kandi iva ni kinebwe igarutse muri inebwe bwa iva hoburi iva igarutse muri inebwe bwa iva hoburi iva sinza ahantu kubazi mu cyarama n'ahantu hari niweva nibura hazi akuya vema nyana ahantu ugenda 10 minutes uvuye kuri kukati wacu 10 minutes paka déplacement kwa shumanya yagenda mu buterere twaba turi kumwe na wewe tukagenda mu buterere tugashikayo paka amafaranga kabone twebwe AKES akabona twazanye content yavyuka mu gatondo dutuma ibiganiro bingana Ivan yerekanire gura wasaba déplacement mugiye ahantu hafi cyane bindira ndamubwira sivyo combien de fois je namana ni soft amafaranga yiwanje mukana yameranira mukaza kuyama ukwezi guheze cyangwa n'amezi abirahe telefone niko nayisize gino kweka ahantu umukozi wa WAKA TV wese atije amafaranga yiko amafaranga atashikira akabwa ati genetije amafaranga ko batayama akoresha umwanya amafaranga barayama ariko bakayama ateba cyane gose uranyo ariko bro ndinde mfata amafaranga yiwanje nkayatanga ati ni mugende mukore cyangwa ingo tugende dukore ndumunebwe sindumukozi mbega kuva nga man abantu twese tubaye mu buzima butandukanye kandi abantu twese dusamagara agiye atandukanye ubukomedi bwakoresha umwanya sibwo bukomedi bwa JESSY uko koresha umwanya akuze siko je nakuze uranyo man je ndakubwira ati uyu munsi niyumva neza sinumva yuko nonashika no ngaho kuri niweva uranyo ubero problem ivyo vyabaye rimwe aho nababwira ati vraiment nimba ta déplacement ihari numva umenga kuri niweva sinoshikaye cyo igano je nacu nja gukara murungikeyo ubundi kuko abantu twese tuvyibuka ugutandukanye none ivyo cyo byatuzanye je gusa nk'ubutumwa je nshaka guha mutamakesi utaratanga ubutumwa ibintu vya convocation nguma numva vyaje gute vyazanywe ni bo je byo nta birebire no bivuga ko hari kico ndi cyo nuko umwanya n'umwanya nshobora gufungwa nkafungishwa na contrat ngo na IVO uranyo we je contrat yanje yavuga yuko uvuye mu kinyamakuru utanga umuriyoni mwebwe yavuga gute yari yarahindutse cyane nuwe niyo nyene ariko we numva ngo ne million cent aramwe gatwiki muri contrat y'uyo mutipe contrat y'uyo mutipe ivuga yuko d'après AKES burya nivyo waje wasanze ati twamwe turavuga na AKES avyo nje kumubwira vyekanye no kumwitwarira si convocation ahubwo AKES agomba kumwitwarira kubera ko agomba kumufungisha kubera ko yaravyoye contrat y'umujama ivuga yuko hagize umuntu avyola contrat muri abo babiri
amuha 1,500,000 apa ni iwawe urumva amuha 1,500,000 kandi iki naco Iva ntuze avuga yuko uyu onye yego byaciye kuri media ya WAKA TV mugabo gushika mu izina rya AKES ntavyo mwavuganye atabyazi ntavyo nyene birashobora kumugeza kure JESSY aheraniwe amezi 3 ndibaza nimba wahembwa 200,000 ni 600,000 acasigara amafaranga agera ku bihumbi amajana 900. Ivan ayo mafaranga uzoyarihira uri mu gasho canke uritegure kuyatwara ati akira no mafaranga ndayatware ndayakuye bro amezi 3 sindariha inzu sindariha inzu ntarafise ikiro c'umuceri geze kuri 4,000 uri warafise je nta zobiyemze none AKES azomukwatisha convocation kwazo bayavio yani contrat mbega muri contract yo haranditse neza yuko umukozi agomba kuzotegeza yani n'amezi abiri ashobora kurenga atarariho ivyo n'ivyo bazobigenje domenya none ko wowe aba yaviwe nawe nyene contract ubaza ushaka mukatishiriza iki jewe aho rero igarabwiye bro yimize bishika imbere hari anyu genda hari anyu donc utamye AKES umwana na Iva umwana bazomenya kungene abigenza jewe naje kumubwira ati Iva wasanze hajya turi muhiri wiwe je nje kumubwira ati Iva ibintu bimeze gutya kandi ibintu guta donc tufise kungene dushobora kubigenza ushobora kugenda gose ukazi ukavumiriya mugabo Iva yandahiye mama ya ni gute mubwira ibyo kugenza umaze kuvuga ati wowe uri manager uri seke uri iki byose ariko ukabutigira yabwa n'amafaranga kugira umenye ati mbega uyu munsi baza kwambara gute bagenda gute cyangwa bagira iki ni gute wumva ko ufise ikibazo mubwira Iva mu byo agomba kugaruka gukora mu kazi kandi wowe ubwawe n'amahole yani ufise utayamerita sindayamerita gute kwa sindayamerita gute mu gihugu nimba wita manager wako tuko amafaranga ya transport kwa gutanga kuko je sindi umunyamitaye wa WAKA TV sivyo nyeneyo niwe afise amafaranga niwe afunitse amafaranga y'ibiko niwe agura ibikoresho niwe agura ibiki jewe rero icyo nkora ni ko redija nkavuga ati no munsi dokeneye akenewe ibi nibi sivyo tuvuga ati hakeneye mu cameraman aramya kumwe agenda nimba gukota kamera untari kamera dufise nziza nemuzi iyo yavuye nyenye dawe oya uko biri kose JESSY ni bya bindi Iva yavuga ati ni ya mazina ya mahole umuntu ashobora kwitwa gusa ariko hariho erega WAKA si uruntu runini ya ni kinyamakuru ni runini koresha makuruma AKES ivyi radio mbe bigeze iradio ejizo radio WAKA FM AKES yatubwiye neza yuko iyo radio igakora censhi kinyongo AKES yatubwiye neza yuko abakozi ba WAKA TV bose azogira inzu kuyiwe agutera inguvu zo gukora muri vide ariko kubw'amajambo yiwe akwizeza yuko ejo uzokubaka itaje 10 no kukwe tutari kurinjiza desamire bro AKES no umuntu wa mbere AKES aragupanga ahubwo ati bro akatershaje imodoka ati bro ani modoka nzo ndiko nagenderamwe nyuma y'amezi 3 timuta ndiko ndayibona kwe cyambwiye ko imodoka yiwe iri mu Bubirigi iri kiraza ngwa no mu minsi heze yarafise profile we yari modoka rabi yo modoka ari mu gihugu cyo na Pole ntayafise kandi ari umudimu kimwe AKES dani bamenye ikintu kimwe AKES dani umuntu wa mbere mwiza ariko kandi n'umuntu wa mbere mubi n'umuntu wa mbere kandi n'umuntu wa mbere mubi kumvise katotse yanko ibintu ntibibaho JESSY kandi uwo ni manager wiwe kandi ni na chef de programme kana ikubwire none hari umuntu mwiza abaho nta muntu mwiza abaho wowe tubiye ko ari mwiza wewe kuri wari mwiza nukuri kw'Imana je ndabivuge ngaha atari question yo kuduheranira agashara kacu AKES tani ni mwiza nimba umuntu azokina kukimbaza inbox na AKES nawe yubaka akurikirana cyo biganira AKES dani umuntu wa mbere kandi umuntu wa mbere mwiza ni mwiza kubera iki arinza kwitaho arakwitaho vya vrai wenye no wabizi koresha umwanya mugabo hari deka zigera koresha idano mu buri yagiye we na urabizi niko bubi none niko bubi nyene ega uri umuntu mwiza byora bumvize ibyo avuze heze ikiganiro cyabo guys bakunze bakoresha mu media oya je ngira mpeze ariko nimba turi kumwe na Iva ibintu vyovyo abari vyinshi Ivan Bedramvo watubwiye byarahagaritse ya Dramvo byaraheze kubera WAKA bakubwiye ati cagura umuriro n'amazi ubu rero Iva bimeze gute rero Iva gahunda ziwe zipanze gute nacaguye amazi
bigiye kurangira amazi acitse umuriro. So WAKA TV ndayikunda cyane. Televiziyo navuga yuko yanshitse ku mutima cyane, kandi nayo televiziyo jewe navuga yuko naronkeyemo amahirwe menshi y'ubuzima. Reka muhundire ndakivuga uko. Kandi naketse ko biri kose nubwo uyu munsi biri ko biragenda kunuko n'umuntu ashobora kuba yarambaye hafi mu buryo bw'impanuro, ariko acanye mu mushahara nakoreye. Rero kubwiwanje nosaba yuko AKES ntaze ahave yumvira yuko Iva ari umuntu mubi kuriwe cyangwa Iva ahagaritse akazi kubera ko amwanka cyangwa yankikinyamakuru, ahubwo ni kubera ko mu gihe ndi muri WAKA TV nuwashaka kunshiramo imitahe acabona yuko ndi muri contrat kanaka agaca antinya, mu gihe nanje iyo mitahe ataco iri kiramfasha. Uranyumva? Cyo gituma rero navuga ati vomye magarika kazi nimba ruto dufaranga andonderera atundonderere fresh hama nze nsubire ku kazi. Guys, akina aka déplacement ko kuja ukora ndakaronke. Uranyumva? Niwe wavuze ati WAKA TV sobanuye neza ikintu. Oya, hari ikintu nyene nari nibutsa aho nyene ku majambo wonyene washikirije kuri WAKA nyene. Urumva? We waje kwanza nk'umusubirizi wanje, sivyo? Uhakoze amezi angahe kwanza? Warukoze amezi angahe? Nibuka. Ipa yahakoze amezi 5, wahembwe amezi 2 gusa. Urumva? Muri ico gihe cyose mwakoranye na AKES, ubwa mbere yaguhemba neza canke vyaje guhinduka? Bo vyaragorana buke ariko uburyo byagora namwe nanje narabibona. Hari gihe wasanga ikinyamakuru baragitera stika gasanga nk'umpashije nka desomene mutariko murakora, gasanga ikinyamakuru kiriko kirasubira inyuma ko ikinyamakuru kiguhemba bivanye nico wagihaye, sivyo? Rero ivyo si mu mezi 2 ya mbere novuga ko atakibazo cari kirimo parce que challenge yaraba najewe nkayibona ko yabaye. Ariko mezi 2 ya mbere vraiment bya bimeze neza, kandi nubu ntibiri arengerana cyane gose mu gihe yompemba gashahara kanje hama kandi akankura kagasohoke. Ndacibutse re ca kibazo niwe wavuze ati wo ndi free awunkeneye aza ntore. Nta kibazo umuntu yoza ati Iva ngo dukora ivyuma birahari, vyose birahari fresh kibazo wagize naragitoye Iva yogenda n'amahoro menshi cenoge nico ntangira n'igikindi yangu. Dape ngeje kwanaliza nako nimvya amajambo Ivavuze ngo CEO ni munafiki ngo n'abakozi biyo n'abanafiki. Wo kumvisa ndacumva ntacyo bebe tigenda woge ikenda kubwire man. Rero Iva gena bisige parfum ndanuka ngena bisige parfum kwanza nta muntu afite uruko bagwira buranuka. Uzura mbe bibaza kari kubera iki abazungu canke abameti usanga umwanya wari wo wose baguma bari mu mapisine banka kunuka izuba ribakiye baca banuka. Ayo muri Afrika ramara n'isomene yose ndavuga. Rero Iva ari melange sivyo? Ari melange gute? Ari melange mu buryo uravye ikiganiro yakoze na Sami so info kuri WAKA yakoze ikiganiro paka namiye mvuga nti kweri Iva urasarishije vraiment kandi uri umugenzi wiwe wanuze kwera akamajambo yavuga. Ubu unyaraje AKES n'umuntu mwiza, AKES gina cyangwa imetwe bwapfe, AKES nini mugabo amajambo avuga ucyo muri cyo kiganiro ukore udufate ndagusavye ikino kiganiro aje kuvuga iyo jambo udufate agapati gatoya ugashiremwo bumvize amajambo bazishemenye uti umunafiki ninde hagati ya Iva na Ntuzeya, kuko bro wewe uri umuntu mwiza ku muntu kandi umuntu mubi kuri uwo muntu nyene. Gira umuntu mwiza kuri jewe kandi umuntu mubi kuri jewe, kuko enite sinone ndakwizera 100%. Yagiye AKES namwizera 100%. Si papa si mama. Anytime acha ni oncle bien sûr mugabo no muvukana araguhe ko mutavanye hari ibyagina AKES. Yego nuzi ibyagina AKES sivyo, ariko navuze ati ejo cyangwa nkijya yejo abantu bagumye kwakunda, abantu barahinduka, umuntu ahinduka kumanya ku mwanya. Ubu Iva yaravuze neza yuko ari umuntu mwiza mugabo mu kiganiro yakoze na Sami for real yaravuze neza yuko yani yamenye amabanga yose, aje kusesa amabanga yose yaba Briera yaba Sauda yaba Nande yaba Beritra mu nyuma ngo AKES n'umwana mwiza. Muguma mushaka ko abakozi bakoze muri WAKA TV muguma mubabika ibanga nabo nyine batibikira. Uranyumva? Je AKES ndibaza ndumuntu wa mbere ndamubaha cyane kandi nawe nyine arabizi kandi nawe ndakubaha nakoresha umwanya ndamubaha. Nta muntu je numwe nigira nubaha
sivyo ngira ngo biri no mu bintu vya mbere bituma je ntatera imbere kuko muri no industry ugira ngo uvume canke uvugwe cyane uzuruba ukabantu wigira ikindi kintu ikimao uranyumva so jewe rero sinashatse kuvuga navuze ati AKES usivye yuko agashara kanje atakama uranyumva nta kindi kibazo je nawe twari dufitani ni kindi kibazo kiri he bivuze ngakurikoresha umwanya mugabo handi hose none kari we yabimbagije washaka nishura ivyo batanga Iva ni wewe wishe Silva ari muzima inde rest in peace Jesse namwishu ujya mujama nawe nyene ni bitubinga ujya mujama abantu batikontorora kubera inzoga intuze zabo trick zabo sivyo Iva mine gena mukaguye kuva kera urumva abo onye Iva uvuga ngo umunafiki bro yaramushitse ko rest in peace nge nabaye wambye ku mu telefone Siva twe tuvanye ngo nyene nari ngo rip na Facebook rip cyangwa ati Iva muri mu biki mwebwe ngo kawuka nkawuke gute telefone Siva wapfuye mugabo hata mwita wajogose munyo nti Siva muri kumwe atego mu Siva aritaba ati bro uriwa none ko munyiba kwanika ko ngo wapfuye ivyo navyo nibiki ati ngimvuga na Iva donc cyabiherera hiyo munyuma ndamona rero ibiganiro samaka bagosha ibiganiro batugana nini ngo zo gufyona nini cyane vuga ati ivyo nibiki rero kumbe bari biriseriye bapfa ayi ibintu tuntu bapfa bena Siva Iva iyi mpamvu nyabaki yatumye Iva yandika ko umuntu muzima ati rest in peace narabisiguye cyane ntiyari muzima mu rujya mwana ntiyari muzima yari yaravye kandi waravye umutima ntuburi kurakora n'impwe mu ziba ziko zagira umuntu aba yapfu ucura postinga ha gutelefona utelefone ne kujya mujama ata ndwizibirizo yera tunga telefone icupa ryara murongo wereka umva rero umuntu bubibwiwe je nta muntu umwe wakati bidufikira kivuga kabose karabaponda je arese kumvuga ko ndi ngaha anoga meruka kundana na Regine wa mudemo Regine inde oya sikumukora promo iki ni kibazo sivyo Silva Iva ariko avuga yuko inzoga za murongo eko je nkiri muri WAKA Silva yari umwana mwiza Silva nta tabi yanwa nta nzoga yanwa vraiment zire exagere ubu mbe Silva bahe mbe ubu Silva bahe na Star Boy canke yari kumwe na Silva je nzi yuko je mperuka bari kumwe na Silva bari kuno kwinjya mu buzima bw'umuntu muri kafe yinywere Silva bahe aba hafi yo kazi skio code aba muri WAKA Live TV oya sikirundi aba hafi y'akazi cyo sikirundi none bisona nivyo byike WAKA Live TV aba muri WAKA nkuko nawo uba muri WAKA uba muri WAKA ujya ivy'abavyeyi ivyo onkre yitumye jewe na AKES dufise aho tubaha iwacu inzu akazi karo kwako hajya ni kuri biro AKES ni CEO rekana na AKES arakurenze ndugo yangu ahandi ni hongre inde wawapi koreje umanya eze kiganiro none abahe no Siva aba pembeni yaho tuba ko tuhazi aba hajya kuri ya etage twakora kwibiganiro cyangwa kuri rya inde etage oya unajya hepfo ya itwara hajya hepfo ya itwara ni habanye hepfo ya itwara ushize kuri itwara n'umugishaka kubana Siva haba ugeze kuri itwara ucumenyano Siva bani hajya kabisa Iva vuze ngo inzoga zaramwononye koko Siva yaramaze kononeka oya Siva kundi icupa gusa ni iki mugabo kandi ajya amafaranga yiwe je simva ko zo muntu na gute kwakomeye kwakora kwagenda vyasiri ari mu nyishu media Siva oya bon sinzi inge biko yagenda kabisa mugabo bari mu byumvikano oya gusa yaranuze kuya contribution nyerimo yarahetse JESSY WAKA Live TV abantu benshi bari ko bavuga ngo yasubiye inyuma yasubiye hasi we waje muri WAKA Live TV hagaze bwoma cyage twaze rimwe ko we naragusumbije ukwezi nta kwezi JESSY nivyo twashikiye rimwe nivyo twashikiye ko waje twiri mu buhinyuza urabona ingene yari ihagaze yari imeze neza uno munsi ego yarahagaze neza ariho turi sivyo uno munsi amajambo uri kurumva hirya nino bacana n'urubanza ahantu ikintu kimbabaza ni kimwe nuko abantu bagira kuri etape bakavuga ngo barayisumbya narigeze ugasaba ikiganiro karanyankira ntaco bo JESSY ari hakujya nyene JESSY abantu bariko baravuga bagiranya koresha umwanya media yuko ngo isigaye isumbya WAKA Live TV ivyo bintu je ntibinjohera kuko
ni vyiza yuko irya ari yogira yokomera cyane ku buryo twebwe tukume tuyonka ko rero ivyo bintu byo kuvuga ngo kunuku ngira isumbye iyi je n'ibyo cumengo bariko bizanamwo inzankano na politike Jesse muri ko uri gukora iki kugira WAKA Live isubiri hagarare bwo ico kibadakacishura ucumva tekinerekwa wowe nyine ubwawe urabizi yuko WAKA Live tutigira tugirana tunanirwa WAKA Live kujya haje ntuzeye promotion ya mbere baragenda haraza akoresha umwanya aragenda haraza kandi nage sinzohaguma hajya mugabo ndisuye ko WAKA Live itizo kwigita asafana babo kuko turi ku kivi donc ikintu kibi kigushikiye kitakwice kigugirane kiguha inkomezi savyere ko twebwe tuko turitanza vuba tubaza n'indi nguvu shasha kwerega ntunze nkenye dawe aba umva bro ndakubwira koresha umwanya je ngo bameze ikiganiro we byakunaniye guheza ikiganiro Jesse tuze turareka kubesha abantu isomene upostinze ibiganiro binga kuri WAKA Live uzi isomene yahera umupostinze hafi nk'ibiganiro nka senkari ubu isomene ihera mupostinze ibiganiro bibiri uranyo kuva mu gatondo maze gupostinga ibiganiro binga ubu 13 14 na kimwe kiraja nta kimwe kiraja imani isa ureka tuye n'abakameramani bayerekane muri reka berekira oya ibi bintu byo kwerekana kugira ngo reka mani isa nikora ndugu yangu barabisheho nikora ndabira shira ko bara mani wewe nuzodura tumuneza abantu nivyo agashitsi gateretswe n'Imana ntigahe no gwa n'umuyaga uwo mushaka yuko mufu ibirozi mwaraturoze turamera fresh bariko bita kubona bajya peti bayiriko TV baje muri WAKA Live TV baje gusanga journaliste mu gikeneye mushaka abakomeje gusa wewe bakunzi bakoresha umwanya media turabakunda cyane kandi turabuba jewe ntabirebire mfise byo kuvuga ariko ico nosaba gusa nuko motuba hafi nimba muba marigeze kudukunda cyangwa nimba mwoba mukidukunda mutube hafi amasigaye nta mafaranga dukeneye ariko dukeneye impanuro zanyu peut-être twebwe turashobora kuba tugifisa amaraso ashuje tuko twitara mu bintu naba ariko mwebwe muba mutari mu kibuga ni mwebwe muba muri ko murabona ukuntu agakino kaba kariko karakino ico dukeneye rero impanuro zanyu nimba araho mvuga nabi mumbabarire kuko anje ndumana w'umuntu ariko kandi nimba muba mwarigize kunkunda ntimuze mwemere yuko umuntu arenganywa ariko yishuzwa utuntu twiwe kubera ko tudafise ariko kandi hariho n'akaririmbo kavuga ngo erega ntunze nkenye dawe ndatunze ariko ndakenye ngoma niyumvira ngo ejo nzohembwa mbo mu boss kandi atariko biriko biramera none nkamwe bw'abafana banje mumfashe kugira ngo munkomoreze utwanje nibanyitwara naho bakazomfunga ndafise abafana bazomboranira murakoze James man chronometer ini minute yo nyenza kwa meje kuvuga ibyo nshaka oya umunota umwe cyo kimwe nawo uvuga umengo ufise bouquet limite mu kanwa once bakunze bakoresha umwanya media turabashimiye cyane kwigana tukuranye koresha umwanya merci beaucoup hari benshi bakene kumenya ukuri ku biro byo kwiravuga muri WAKA Live sivyo ndasuye ndagaruka kuri ino jambo vuga ati ntimute WAKA Live WAKA Live atamwebwe nta twebwe sivyo dufise followers abarenga 100 sivyo abo 100 si kuvuga yuko habaye agashute gatoya donc bica bituma mutwanka ariko nabivuze ati ikintu kibiyo kigushikiye kiguha inkomezi kiguha kumenya neza ugomba kuja sivyo kandi kumenya ati umuntu munaka ni mubi kandi ni mwiza yaguha ubwenge sivyo muno mwanya AKES ntakaboneka neza kubera ko aheraniye abakozi biwe sivyo nanje ndimwe umugabo ntibisigura yuko ngo utatureka akazi nka jewe sicyo kureka akazi kubera ko ejo ni heza siko ari ngombwa ni heza donc ni dufana mahera umuntu abaheze oya nturahera ngigeze kandi kombi safi okay koresha umwanya urabizi yuko neza twebwe yuko muri WAKA turabakoze Ivan ndagushimiye cyane kandi wakoze kutwakira neza Jesse kunkora mu ntoki mani kora ikenga babone barenga 100 Ola umupeta ariko rero sindi vyagiye abishira umenga ni njya Jesse wabuze uzeke babone 100 ariho video nabonye imaze 3 weeks amayinga 3
iri kuri 460 apana 460,000 460 views none abo babone ibihumbi jana bamaze iki mu gihe canke ababone banyu bagenda bapfa abatanguye barapfuye ubunya rero abandi bashasha bariko baraza none peti yangu yishize ikintu kwisoko bakigura bose hari abakigura n'abagishima kweka ariyo content zifite 10 n'izindi zirenza DJ cyo sinokigura nyene bibaho umuntu wese ashobora byiza na bibi reka ndabashimire cyane guys reka ndabashimire cyane ndabakunda cyane ne muntereye rimwe bye 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 bye